Reka baramutse cyane abantu mwese mumvize no chaîne yanje Apo Business. Nizere ko meze neza muri aho mukomeye twaherukana kera imisi ntiyari mike ariko nyine mwumve ko banda bakumbuye imisi ntiyari mike. Rero shimira abantu mwese mwagumanye nanje abagumye bantera intege muri bikorwa bya misi yo rusangira namwe. Bishimye rero nshishe kwitandukanye murabizi neza nta nkeka ko gerageza kuzana ibintu bitandukanye bishobora gutuma wowe yumviza no chaîne yanje wumviriza ama video yanje arico ushaka kwakura ivyo birazwi neza. Mwumvire ko ndabashimira cyane ubwo rero munsi ndafise ivyo nabazanye naho nyene iyo nje kuri urubuga manzanye byinshi bishogira akamaro wewe wamawumviriza video zanje. Kuyangure ko nitwa Apolline ni kampaye kure kumbusha kunyumvisa ibya mbere utari bwambone nkora ama video ashingiye ku iterambere no bwa development personnel entrepreneuriat sociale motivation n'ibindi bitandukanye bishobora gushifashije umuntu mu buzima bwe bwa mesi yose. Ubwo rero no munsi ndafise nabazaneje kuganira namwe nyuma y'imistari mitayaze ariko sinari nicaye nari kurondera zoshobora kubasangiza. Ubwo rero muri misi biraremeze neza reka ndabwire ko ngiye kubana namwe kandi uno musi twiye kuyaga ko nikihe turagiye kuyaga cyane cyane ku kijanye n'amafaranga cyane cyane ku bahungu bashobora kwirekana ko bashoboye berekana ko batunze kana atari byo ariko kugira ngo bemeze kumbure abakunzi babo canka abigima ariko bararesha bameze neza ko batunze gutyo bishike umuyigema ashobore kwemera. Mirango nabonye neza ko abigeme kumbura bamwe basike bakunda amafaranga muri kino gihe abahungu nabo baratoye umugambi bamwe bati nanje shaka kugira ngo nzomwemeze nzomwereka ko ndi umuntu ahagaze neza nzotira imodoka nzotira inzu nzotira impuzu nzotira ibirato ariko kugira ngo amureza ko nshoboye. Ubwo rero ngiye kuganira nabo namwebwe turambega ivyo bintu koko nta nkurikizi bifise turabire hamwe ko bifise inkurikizi ariko rero cyo nabo nico birafise inkurikizi. Inkurikizi ya mbere yugiye kuresha umuyigeme ukamureka ko utuze kana atari byo. Inkurikizi ya mbere ihari ni yuko umuyigeme ashobora kunezera neza ko batacho kunira mu buzima nyuma yo ko wamwabanye mugihe wamuhenze kusa amafaranga we yaravyizeye ko yafise mugihe bamaze kubana abona neza ko amafaranga yasatangora ni hari cyatumye cyose wo muha aho shaka hose ko musohokana mwodisha cyose kibaho wo mwambe kuko ariko kose nawe ukambara neza muba mu nzizimvye uzosanga hari pression ishingiye ku mafaranga cyane no mamwarabanye usanga ama exigence ari menshi aguteka ivyo muha guteka ivyo mukora guteka amavoyage guteka iki kubera ko yabonye mu ishusho kimuresha wamweretse ko uri umuntu wifashe neza. Ivyo rero wa muhungu we nawe wamwigemera umuzorabe neza ko mu gihe cyo kureshanya hatabayemo kuba indenza rugero yerekana ko umuhungu atunze nibeshira ko utunze udatunze uze munye ko bidaherenga. Icya kabiri gishoboka ni iki ni cyuko akenshi mbe wanashaka niyo mwamaze mutarana abana bashaka gusanga imiryango w'umwigeme ushaka no gusaba inkwano nini irenze kubera ko bavuga bati umuntu twaramubonye aratunze arafite amafaranga n'umwigeme yaremeje ko utunze baravyizeye ukaza gusanga rero bavuga bati duhe miliyoni 10 sinze bako amurababarira duhe 10 duhe 12 15 duhe nka zine kubera ko bifashe neza. Ivyo byose birashobora kuba ubwo ruca wumva neza yuko wewe ni wagerageza ukaja kubesha numenye ko tazorera ngaho uzosanga vyakomeye. Ico kintu uzokimenya. Ikindi gishoboka ni iki ikindi gishoboka ni cyuko uravye nabi mwamaze kurushinga mushaka no kwahukana sinumva ngo muzahukana ariko birashoboka. Fata ko yasanze ivyo wavuze atari byo waramubeshe ivyo wamwemereye byose sivyo arageze mu rugo ntavyo ariko arabona birashobora kuvamo kwahukana cyangwa bikavamo mishwano mukama mu nduru kubera ko asanga ivyo wavuze byose ko ari kubesha.
wa muntu uza gusanga uza kubesha umuntu mu kumuresha umwigeme ukamwemeza udafise karata ari byo wibeshera ushatse uzogarukirize ngaho urabe neza ko utazihena kubera urugo si ikintu uvuga ngo no munsi ngo nabigiyemo ngo ngo ndavuyemo bizogukomerana no kuraba neza ko utazokomerana nabi ubwo rero sinashaka ko dusangira ibintu birenze cyane birebire karako kantu mvuga nti wewe wa muhungu ugomba kuresha umwigeme cyangwa kuramuresha uravugisha ukuri ntuzomwemeze cyangwa umwerekereza ko ushoboye kandi udashoboye kwibeshera kugira ngo mutahane kuko niba mutahana umenye ko bidaherengaho bizokomera mwamaze gushika mu rugo rwanyu. Reka nagushimye cyane wumvise kano ka video kanje uragasagiza n'abandi utagasabona adresse abone hacuma video y'akamaro ashaka gufasha buri munsi ashaka gufasha uzi zawe. Reka cy'umunsi twabanye uno munsi tuzosana nabo utamwakoze cyane.